En fait imana nta kintu na kimwe itogukiza, nta kintu icarico cose, nta kintu na kimwe imana itogukiza, yaba ingorane zitandukanye, yaba ari umubabaro, hari abantu bafise umubabaro mwinshi, yaba ari ishavu, hari abantu bafise ishavu rirenze, yaba ari ingeso zitandukanye, nta kintu na kimwe imana itogukiza, yaba ubukene, yaba iki, nta kintu na kimwe imana itogukiza. Ikibazo conyene kihari ni iki, nuko bamwe ntituzi ko imana ari umuti, rero ntawo tunywa. Hama abandi nabi ikibazo cinshi dukunza kugira ni iki, ushobora kuba hari imiti ya pirate ugasanga umuntu ayikanywa imiti itariyo akitega gukira akabibura canke bigateba canke ntibinaze. Ndibuka umunsi umwe hari umuntu bigeze gufunga, baramufunga mu gihugu, hama bamwagiza amakosa akomeye cane gose. Hama umuntu ageze ko bamucira urubanza, baratswa igihe bagufata bakagufunga bakabakugumana imbere ko urubanza ruba, uwo muntu urahageze ko bamucira urubanza basanga araba innocent, basanga ntibagize. Rero je nari kumwe n'abagenzi biwe igihe bavuga ko ataco yakoze finama bamubesheye. Rero mbona umugenzi w'umwe agiye aravuza induru aryoherwa, avuza induru atubwira ngo bamwambitse izera, ngo bamwambitse izera. Je ndiko ndavyumva ndibaza ni kuvuga iki bamwambitse izera en fait, sinako ndatahura ico bisigura, ndamubaza nti ni kuvuga iki ko bamwambitse izera. Cambwa ati en fait umuntu bavuga ko bamwambitse izera iyo yagiye muri imbere y'ubucamanza, hama ubucamanza bwiga ikibazo ciwe bagasanga baramubesheye, ivyo yagirizwa vyose nta na kimwe cakweri. Rero gacavuga ngo yambitswe izera, no kuvuga ko atana kimwe agize. Haheze imisi ndi muri eglise na jewe turi mu mwanya wo kuhimbaza gutazira, numva tweko turimba indirimbo ivuga ngo sa donc ivuga ngo uwera uwera uwera. Rero ndiko ndayiririmba muri je numva havyutse akabazo, siko aho kabazo kavuga ngo muri wewe, muri tribunal y'umutima wawe, siko mu bucamanza bwo mu mutima wawe, kuri kuraririmba ngo uwera, vyakweri mu bucamanza bwo mu mutima wawe imana woyambika izera? Bon, ndavyimbira sanga wapi kabisa imana oya kuko navyimbire ncasanga imana je wombwira kwicira urubanza naho umengo ndafise ibintu byinshi cyane gose no yagiriza, hari ibintu byinshi mbona umengo jewe ndi imana sinari kubigira gutya, hari ibintu mbona umengo sinzi ikibazo ifise, donc ndabisuzuma nsanga mu mutima wanje siko biri. Hamare imana irambwira muri uwo mutima, kuko murazi ko imana iba mu mitima yacu, ivugira mu mitima yacu, ndumva muri jewe ngo ntuzosubire kuririmba ngo uvuge ko ari uwera kandi uzi ko mu mutima wawe atari kuvyumva, atari kubibona. Urabura biretse umunsi uzovyumva gutyo mu mutima bari uzobiririmba. Rero nivyo nako ndababwira tunywa vya pirate. En fait iyo uriko urakora nk'ico kintu umuntu yokora bingene uko aririmba, kumbure wahumirije wamanitse amaboko, uriko uravuga ngo uwera uwera, ariko au fond ivyo bintu uriko uravuga sukuri, ivyo uriko uravuga siko bimeze mutima wawe. Umutima wawe siko uvuga, siyo eta urimo, nturi kuyibona nk'iyera, siko. Rero imana ishaka ko tuba muri uwo mutima w'amashimwe, kuko umutima w'amashimwe ufise akamaro kenshi ku buzima bwacu. Uno munsi abahinga baravuga yuko iyo uri mu mutima w'amashimwe, iyo mu mutima wawe wumva hari amashimwe ko uratazira, uwo mutima w'amashimwe cyangwa umutima wa gratitude nkuko nabivuze, ufise ibintu byinshi byiza ukora ku bwonko bwacu, kuri cerveau zacu, siko. Urafise parti igice ca cerveau ukorako, igice c'ubwonko bwacu ukorako, ico gice c'ubwonko bwacu ukorako ugiye kuraba bavuga ko ari igice qui régule ama émotion yacu, siko. Ni igice gifasha ibigumbagumba vyacu, usanga ni igice gifasha par exemple gushobora kugera stress, gutunganya ibigumbagumba vyacu, siko. Ni ukuvuga ngo ni igice kidufasha nka kirya gihe umuntu usanga afise stress, umutima uhagaze, umutima kumbure wuzuyemwo ubwoba, umutima je sais pas kumwe tuvuga ngo umuntu yataye umutwe. Ico gice c'ubwonko bwacu ni igice kijejwe mu bihe bitandukanye ucamwo hakuta umutwe, ahubwo kigashobora gukarma indani muri wewe, siko. Hakugira ubwoba burenze kikaguha gukarma. Si nivyo gusa, ni n'igice kidufasha mu bintu bijanye no guhitamo decision, gufata ingingo kanaka. Donc ugiye kuraba ico kintu cyo gutazira gifasha ubwonko bwacu mu bintu byinshi bizodufasha kubaho neza, bizodufasha no kumera neza mu bihe bitandukanye, kuko
nkuko banabivuga ni ugutazira cyangwa kugushima mu mitima yacu kurazana ico bita kumererwa neza, bien-être. Hari abantu benshi mugiye kubira cyane muri ino myaka tugezemo, murabona ko ibijanye n'amagara yo mu mutwe bikora ku bantu benshi, bihitana abantu benshi, bigora abantu benshi n'abakiri batoyi. Donc urumva rero ni ibintu bidufasha iyo uri umuntu atazira kenshi, normalement ni ikintu cyo gufasha gutsinda aho hantu, kugubwa neza, kumererwa neza, gushobora kuruhuka mu bihe bikomeye, gushobora kugira amahoro mu bihe bikiziki, kandi ni ikintu kigufasha no guhitamo neza mu bihe nk'ivyo wowe. Ariko rero gacu usanga iyo ugiye kuraba abantu umengo ni benshi batazira mu mashengero yacu, ariko naho vyitwa ko ari benshi batazira ni kimwe namwe ndavuga. Ivyo bariko baravuga ntibijanye nuko mu mutima wabo hiyumvira, siko? Kuko kumbure baduteye ubwoba ngo nitutashima n'ivyo twari duse turavyakwa, ugaca usanga rero n'ibintu upfa kuvuga ariko siyo itaye umutima wawe. Mbega tribunale yo mu mutima wawe muri aka kanya yocira urubanza Imana yo yambika izera? Siko biri. None ko atari ko biri kuri kuraririmba ngo nuwera, ni kuvuga ngo mu mwanya wo gutazira wewe uri kurabesha, siko? Kigira kabiri cigeze kunzamo Imana yigeze kunyigisha niki kijanye no kuvuga merci, dukora dose education, batubwira yuko iyo umuntu akubwiye ikintu, aguhaye ikintu uramushimira. Rero hani igihe umuntu aguha ikintu udakunda, udashima, wonagaya wanashaka, ariko kubwa politesse, kubw'indero nziza ukavuga merci, canke nofiswe kwiyumvira yuko kameme yagize akigoro kukirondera akakikuzanira akakiguha ukavuga merci, siko? Ariko rero rimwe Imana yigeze kunyigisha aka kantu kukumbwira ngo jewe mba mu mutima wawe. Rero je ndabona umutima wawe, rero ntuzohora unshima ku bintu bitagushimisha. Kuko nkuba ari igihukura ugasanga ko arakubwira ngo cyangwa ugasanga no muri eglise ugasanga ko arakubwira ngo shima Imana kuri ibi, siko? Kumbure wavyutse neza, hari abandi batavyutse neza. Kumbure waronse ibyo ufungura, hari abandi bataronse ibyo shima, siko? Vyari kuba vyo siko? Vyari kuba vyo, siko? Iyaba uko bavuze ariko bimeze mu mutima wawe, siko? Rero hagushima ibintu atariko uvyumva mu mutima wawe ariko abandi bavyumva, upfa umureka gutakaza uwo mwanya ukarondera vy'ukuri ibintu bigushimisha, siko? Je ndibuka par exemple kera baratubwira ngo dushime nko kufungurwa, imbere yo gufungura shima Imana ko waronse imfungurwa. Ariko jewe sindiko ndabesha muri ico gihe numva umengo ivyo ntaco bimbwiye, siko? Ariko ncasanga hari irindi shimwe riho yarinzamwo, nkasanga kuko nigeze kuba dutoroka tukaja muri boîte, hama ugaca usanga muhira bugaye kandi bazi kuryamye, donc ni wataha hagati mw'ijoro ukadodora uza kuba wifatishije. Rero ugaca usanga uciye uguma muri boîte n'igihe habishe, n'igihe vyagenze nabi. Ndibuka ko rimwe ngira harimo n'akayoga, ndibuka ko rimwe imvura yarigeze kugwa, ca nimvira ukuntu nari nkwiye kuba ndi mu gitanda canje ndyamye, kandi vyabishe vyose uwo munsi ncasanga ndarize, uravyumva? Mugabo rero kuko kuba naravivye ivyo bihe vyo kumva ko udashobora gutaha canke utahe winyegeze, ntushobora kwinjira kudodora mu nzu, ugaca wikabusha ukaryama mu modoka usanze muri parking, muga iyo modoka nayo usanze muri parking muhira irimo imibu. Rero nkaca nsanga ndamaze kubaho ico kintu co kutarara ahantu ushobora kugaruka ryama neza ugasinzira. Nkaca nsanga rero kenshi kuryama mu gitanda nkifuka, nkumva ko meze neza, nkumva ko ndamahoro, ni ikintu kinshimisha, siko? Rero Imana ikambwira ati collectiona ivyo bigushimisha, ufata umwanya wo kubishimira, siko? Hako ufata ibishimisha abandi ukabishimira wataco bikubwiye, siko? Rero naho tugaruka hahandi mvuga nti iyo nico no kwita gukonsoma Imana, nico no kwita consommation y'uwo muti. Ibintu vy'Imana birakiza, birabohora, biraga iyo ari vyakweri. Ariko ibintu vy'Imana bitari vyakweri, sinzi no vyita ngo ni binyedini nyene, ubikoreshwa ubivuga kubera abandi, nsukuri ko mu mutima. Ivy'Imana bikwiye kuba ivy'indani mu mutima. Iyo bibaye ivy'indani mu mutima bikiza ibintu vyinshi utazi, bibohora ibintu vyinshi mu buzima bwawe utazi. Si nivyo nkuko navuze ngo ni vitamine, biragukomeza ugasanga ejo nejo bundi uraca mu ngorane zitandukanye, uraca mu bibazo bitandukanye, kubera ngaha turi kwisi hari ibibazo utazi byo gushikira nejo n'ibizo gushikira navyo uzomenya.
ariko ntavyo uramenya no munsi, ariko cyo nshaka kuvuga ni nka vitamine. Kurya umuntu afata akonsoma vitamine ugasanga ejo nihatera ibiza vy'ingwara zitandukanye kuko afise vitamine zikwiye mu mubiri, wewe izo ngwara ntizumuhitana co kimwe nk'abandi, arafise abasoda bamugwanira. Rero natwebwe ivy'Imana iyo bigize ivyakwere, hari ingorane zizozejo zizoshika ku buzima bwawe canke ku bantu bawe, ariko ugaca usanga wewe izo ngwara ntiziguhitana, ntizikwica, izo ngorane ntizigusambura nkuko zisambura abandi bantu. Kubera iki? Kuko mu buzima umuntu yakiriye amavitamine akwiye atuma bamuhe bikomeye, amubera inkomezi, ugasanga ntasambutse co kimwe nk'abandi. Rero nagera nsubiremo iki kintu, Imana n'ukuri irakiza, Imana n'ukuri irabohora, Imana iratabara, Imana ikiza ibintu byinshi. Kugira Imana mu buzima ni inyungu, kugira Imana birafasha, kugira Imana ni inkomezi z'ubuzima, kugira Imana bizoguha ubwenge butandukanye bwo kwifata mu bihe bitandukanye, kugira Imana bizoguha inkomezi zitandukanye zo kuresista mu bitandukanye ucamwo. Kugira Imana n'ubutunzi butagereranywa kuri ino si, ariko ifo kuba Imana yakweri. Apana Imana wigana abandi bantu, apana Imana usenga nkuko aho usengera basenga, apana Imana oya, ariko Imana gikwiriye kuba ikintu ca kweri. Usubira indani mu mutima ukavuga uti mbega iki je ndacemera, mbega iki je ndagifata gute, ndakibona gute. Ico wumva utemera ntugire ikibazo cyo kuva kutacemera, ntugire ikibazo cyo kuciyumvira, ntugire ikibazo cyo kubaza Imana uti Imana je ikintu sindacemera gutya na gutya, kuko Imana mu buryo bumwe canke ubundi irazi ingene ivugisha imitima yacu, mu buryo bumwe canke ubundi irazi ingene ishira ubwo bwenge mu mitima yacu naho tutari tubufise, mu buryo bumwe canke ubundi. Iyo uja kuyivoma ko kuja kwirondera kw'ivyo bintu vyiza, irazi ingene yuzuza ivyiza muri wewe, kandi ivyo vyiza nukuri nta kindi bijejwe mu buzima bwawe atari kuguha kubaho ubuzima bwiza kurusha. Rero tuje ku Mana vyakweri kwe, tuyirondere vyakweri, tuvome vyakweri, ntidutinye kwibaza ibibazo. Kenshi madini baratubuje kwibaza ibibazo, baratubuje guharira, ariko ngenda kubwire ngo ni inyungu yawe kwibaza ibibazo, guharira ivyo utemera, kuyibwira ko utavyemera, izomenya ingene bikwemeza, siko? Ariko iyo utagize gutyo ucukora bimwe vy'ibinyoma, kandi bimwe vy'ibinyoma ni pirate, kandi pirate ntizokiza ubuzima bwawe, ariko ibiri original vyo bizokiza ubuzima bwawe. Voilà, merci, Imana iguhezagire, guhe kubana nayo vyakweri kandi kugire neza.